tubwire rero ikijanye n'umugemu mu gihe c'amahasa. Ikijanye n'umugemu n'izo nzoga bazana bakazana n'ibyokurya baba bagemuye kugira baze guhimbaza umunsi mukuru w'abana bavutse. Umuntu rero yagemura nk'ibiki ivyo bita umugemu? Yagemura nk'ibiharage, yagemura nk'intuze nk'inkengwa, ubushaza, amasaka, yego, uburo, yego, ivyo vyose bagemura. ivyo umuntu afise nivyo yagemura. Nk'inzoga rero agatura umubindi w'urwarwa. Yego, impeke barayizana? Vyose itungo rifise bayazana. Inzoga y'indimo bakazana, urwarwa bakazana, bagatura. Agashikana rero ngaho uzanye urwarwa rero akagira n'ikiruherekeje. Nk'ivyaherekeza nk'urwarwa vyaba nk'ibiharage, vyaba nk'ibiki. Yego, agashika agatura rero nguwo niwo mugemu. Iyo nk'umuntu nawe umugemuriye atavyaye nk'amahasa, ivyo ukamushira nk'inkoko y'ibiharage, ukamushira ico gitoke, navyo baca bavyita ngo iki? Baca bavyita umugemu. Navyo nyene vyitwa umugemu. Abakugemurira ari ukurondera ko nk'igitungwa kugira ngo umugabire. Akaba n'usanzwe ari umuryango akubwira ati ngo nje kuraba inshuti yanje turamukanye twumvikane. Turayaga. Yego. Uko niko vyagenda. Aho hose rero vyitwa umugemu. Ku mahasa bavuga ngo ni umugemu ivyo bintu aje azanye. Vyaba ibiharage, zaba intengwa, vyaba ibigori. Mu bindi rero w'inzoga ukaza uhekezwe n'ibindi bintu nk'ibiharage akuzaniye. Uwo rero n'umugemu. Ugiye kuramutsa inshuti, umugenzi kubera mukunda canke ufise nk'igitungwa umusaba, naho nyene wazuzana ibintu nk'ivyo nyene bikitwa umugemu. Yego, urakoze cane.